Be your own boss. kaze cyane muri ko mudukurikirana muri benshi iradiyo ni Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu 100.3 103.30. Ikiganiro ni BeYourOwnBoss. Uno munsi dufise umutumire adasanzwe, umutumire w'inshuti kuri jewe ni nk'umuvukanyi, akaba yabaye inshuti w'iradiyo kuva tugitangura, nawe suwundi ni Ndipa. Welcome Ndipa. Thank you. Baramukije neza cyane Claude, urakoze kuri buno butumire mwaduhaye. Tukaba twishimye kubona twaje kwifatanya na ni radio Kazoza FM. Yeah. Ndipa, wowe uzi n'abantu benshi cyane ngaha, uri Ndipa Logistics, uri Chelsea Real Estate, hariho abakuzi mu vy'amazu, hariho abakuzi mu vy'amakamyo, hariho abakuzi mu vy'amavoiture, hariho abakuzi mu maparcelle vyose. Ndipa, uno munsi wovuga kuri muki sector yawe niyi? Jewe niyumvira yuko Ndipa noba ndumugwiza tunga. Nkaba ndi mu bisata vyinshi bitandukanye nkuko wabivuze, mu vyerekeye imiduga ubwoko bwose. Ari amavoiture, ari location y'amavoiture, y'amakamyo, ari kugurisha. Nkaba ndi no mu gisata cyo kubaka urumva harimo n'amaparcelle, kugurisha amaparcelle. Ego. Ndipa, wori mu bantu ba mbere twahuye nkitaha muri 2010. Kana wenyine wari mushasha nawe umenga mu gisagara. Hanyuma twarabaye abagenzi kuva ico gihe, vyinshi wagiye urakora narabibonye, ntivyari vyoroshe, wahuye n'amasusi menshi, n'amachallenge, n'amadefi, je veux dire. Wotubwira nko mu buzima bw'umu entrepreneur nka wewe, utubwira nk'ibintu bitatu vyagufashije kugira ngo uze mu Burundi hanyuma ushobore gushika aho ushitse no munsi, nk'umu entrepreneur, nk'umu boss wawe nyene. Okay. So Claude, nivyo twahuye mu 2010, wari utashe uvuye hanze muri Amerika, nanje nari ntashe mvuye hanze mu Bwongereza. Turahura ndakwigira ko vyinshi, ngira naje hariho tumwe nagiye cyane gose, wagiye urankura ko ntivyari vyoroshe kuko twe twagiye mu mahanga i Buraya turi bato. Ariko kuva ngenda nari mfise umugambi yuko umunsi niyo washika nzosubira mu gihugu catwibarutse, hanyuma nze kwerekana nanje ico nize hariya, nje gutera kugwiza umwimbu, mbe mu Barundi benshi, nje guterera muri development y'iterambere ry'igihugu. So urumva ibibazo twahuye navyo nk'umugwiza tunga canke umudandaza vyari vyinshi. Hariho kuronka umutahe, hariho kutamenya ico ushaka gukora, hariho n'ibintu vyinshi nyene. Ariko icadufashije canke je novuga camfashije, nobwira n'abariko baradukurikirana nk'ugwaruka rushaka gutera imbere, nuko umuntu yogira discipline mu buzima. Cambere ni discipline. Iyo mvuze discipline mba nshatse kuvuga yuko ntusesagure utwo duke uba waronse, ubeho ku mwanya wawe, umenye gahunda y'ubuzima bwawe, hanyuma uvuga ukuri no mu bikorwa uzoba uri kurakora. So discipline, kuvuga ukuri. Ikindi gikuru nuko ukora cyane, no gukora cyane, gukura amaboko mu nkungu cyane gose, ntubikinebwe. So icyo ni ibintu bitatu vyagufashije cyane gose: discipline, gukora cyane, no kuba umwizigirwa. Umutahe wa mbere n'ubwizigirwa cyane gose. Umuntu udafise abakwizeye ntawe ugutuma, ntawe uzoshika. Kubera kuba your own boss, cyo ni kibazo mpora ndonka kenshi. None twese nitwaba aba boss, ninda zokorera ubundi. Kuba your own boss nibisobanurwa kudakorera abantu.
wowe uri mu boss wiwawe mugabo wewe abakiriya bawe n'ababoss bawe cyane gose tubwire kuri ico je nimvira yuko BeYourOwnBoss nkuko uri kurabitubwira nimvira yuko abantu ni magireranire wowe urakora aho ushitsa ukakora akazi kawe ukagasonera kuba ufise gahunda uri kurashaka gushikako hanyuma mukumvikana nabo ba partenaire kuko umukiriya wawe ateza kukwizera nawe ukamwizera urumva ni ibintu bifata umwanya kugira ubishikeko ariko biraza buhoro buhoro naho bitoroshe. Ndipa oui tubwire mu ncamake umunsi wawe umeze gute utangura sangapi uheza sangapi hanyuma hagati yaho ukora iki? So Jenny mvira umunsi wanje utangura saa moya mvyuka saa moya nkavyuka iyo mvyutse imisi yose ikintu nkora ndamara nk'iminota 30 imbere yo kumva mu gitanda mba ndiko ndumviriza inspiration mba ndiko ndumviriza niha inspiration kuri YouTube si TV. Uwo wumviriza cyane ninde? Uwo numviriza cyane ni Robert Kiyosaki. Akaba ari nawe namwigiye ko vyinshi. Okay. Ni wowe ndi yandika igitabo Rich Daddy and Poor Dad. So hanyuma mvyutse mu gatondo nca mfata telefone nkaraba yuko hariho programme y'akazi yuko imirimo y'uwo munsi nkatangura urumva akazi kanje kaba katangwe saa 1:30 hanyuma nkitegura nkaja ku kazi nkaraba yuko abakozi ku kazi ibintu byose bimeze neza. Ushika ku kazi sangapi? Shika ku kazi saa 2:30. Okay. Havugana nabo ku kazi bakora. Ndacaye unywa mu gitondo. Ndakinywa nja kukinywa saa 4. Ukinywa saa ubanza kudoka saa 2:30 ugakora isaha n'inusu ugapanga akazi. Nkapanga akazi ari ivyo mpanga nkabibabwira hanyuma nkaja kunywa icayi muri ico cayi urumva tuvyita icayi ariko urumva hari aho usanga ufise na rendezvous yo kubona hano umuntu navyo nyine n'akazi navyo ne n'akazi hanyuma saa 7 saa 8 saa 9 ndaja gufungura ariko urumva je umunsi wanje uhera saa 12:30 canke saa 1 ijoro. Yego mugabo hanini ni n'amarandevous ni kubiro ni kuja muri banki ni kuja kurondeza ku kazi ni kuja kuraba yuko abo bakozi bariko bakora neza kuja yego imisi yose rero nuko imisi yose yo nuko hanyuma muri bikorwa byawe nk'umu entrepreneur ico wovuga kikuryohera kurusha ibindi hari umuntu avuga ngo je ndi umwarimu kandi ndakunda iyo abana nigisha bamenye wewe nk'umu entrepreneur ikintu wovuga ati je ikintu aspect igice c'akazi kanje kindyohera kurusha ibindi niki? Jewe igice c'akazi kindyohera cyane nuko natoye umwuga nkunda. Imisi yose ngiye ku kazi naho haba hari ibibazo vyerekeye akazi nta kazi na kamwe nta mwuga n'umutagiramwo ama challenges. Jewe nkora ibintu nkunda ivyo vyerekeye imiduga n'ibintu nakunze kuva ndi umwana. Urakunda imiduga? Ndakunda imiduga. Ivyo vyerekeye kudandaza canke kubaka amazu n'ibintu nkunda. Urumva umunsi wanje imisi yose n'amasaha mbera make kubera mba ndiko ndakora ibintu nkunda. Yego novuga yuko akazi kanje ndagakunda. Iyo mvuze ko akazi kanje ndagakunda sikuvuga ko atabibazo birimo. Oya. Birimo ariko kubera arakazi nkunda. N'umwuga natoye kuruta ibindi byose. Watangurije twahuye uri ku miduga ku mavoiture. Uno munsi mu makamyo. Ubwo rugendo rumeze gute? Ubwo rugendo n'urugendo rugoye cyane natanguriye ku miduga abantu benshi baranzi nicaye hajya munsi y'igiti cya face à face. Kuri face à face umuntu wese avuze Ndipa bacabona munsi y'igiti kuri face à face no bukiriho ndagikunda. Genda gukeneye na canca hajya neza cyane kandi sinakubura. Ndazi yuko hari abantu bavuga ati no ujya muntu ntiyoronka aho yicara mu biro akava munsi y'ikijya giti ariko ko ni procedure ko nariko nditegura yuko umunsi uri izina nzoro nk'ibiro nkicaramo kandi urabifise vyiza cyane. Yego uno munsi ndashaka kubwira abantu ahantu hose uzoburi iyo ufise iyo uri kuraja uzi iyo uri kuraja ntuzokumviriza abantu bakubwira ngo ntugire biriya ntubigire
kurikira umutima wawe neza cyane gose iyo ushaka gushika uzoshika urumva natanguriye mu mavuatire ndaja mu majipe urumva nayo ntanguye gutera imbere yego amavuatire watanguriye imwe natanguye ku ivuatire uribuka kera kazoza iri kiraza ngira uravyibuka natwe waraduhaye akavuatire kazoza urumva ntiyari bwaronka ibiro nayone yari ifise ibiro tuvuga kazoza finance kazoza finance urumva atanga no muzi rafise imiduga no muzi rafise amashami menshi so urumva natanguye kuri ivuatire imwe zibiri zitatu ngenda ndaduga muranyizera muri kazoza murampa ingurane ndaduga buhoro buhoro gushika hamwe ndashika kwikamye ariko urumva naye natanguye n'imodoka imwe zibiri zitatu utanguye ku mavuatire makeya imwe zibiri zitatu amuraza ku majipe ndibuka ibintu vy'amaprado yego naratanguye ku bintu vy'amajipe ngirisha amalokasiyo abantu bashaka kuduga ruguru ari mu manza ari mu bikorwa bitandukanye hanyuma n'izo ngaha ndaronka imiduga myiza y'abantu bashaka kugira ubugeni imiduga de luxe uraga Ndipa hariho ikintu donc je narakuraba kuko twarabonana kenshi nkabona ingene uva ku muduga umwe ukaja kuri 3 ukaja kuri 5 ukaja kuri jipe imwe zitatu zitanu ukaja ku ikamyo imwe mugabo rero nkaca ndaba inyuma hajya munsi y'igiti nkaraba abana abajene benshi bagukopye bakavuga ati bana Ndipa naje ngiragire nkabijya nyene yego mugabo ntibarenge ku voitire zibiri nazo nyene zikaruhira guhomba wibaza ko ahanini vyava kuki je niyumvira yuko ni vya bindi natangura wari wambajije discipline abajene benshi muri kino gihugu iwacu barakerebutse ariko hari ikintu citwa discipline babura kiba kubita hasi usanga yagize umugambi wiwe mwiza akaja no muri banki ushima bakamuha amafaranga ndabazi nabo murafasha ariko iyo amaze kuronka ayo mafaranga acatangura kuyarya nabi iyo ni ya discipline urumva atangwe kuyarya nabi agatangura gusohoka kunywa ibizimvye kugira iki urumva ngaho biba biriko biragorana naho ariko hakaba hariho n'abandi bajene batera imbere ko baba bumvishije iyo agize akaza kugusaba impanuro uramubwira impanuro ukuntu yobigira hari abazikurikiza hariho n'abatazikurikiza ariko niyumvira yuko igikuru cyane umuntu wese umujene ngaha hari abajene bakerebutse bagize discipline naho batoshika cyane mugabe ico kintu discipline kirakomeye no kugira gahunda no gupanga no kumenya ivyo urimo kubera harabona bonye nk'akarorero wowe wamaze imyaka myinshi cyane muri imyaka 12 wemvestisa muri business yawe donc naho nico gituma vyakura hanyuma uza gutangura nigihe watangura kubaka inzu canke kugura parcelle kwari kugira ngo ugurishe ngari wabandi ucusanga kubera attitude tuba dufise canke iciyumviro twahawe kuva kera ngo umuntu umuntu ategereza kuba iwe nkaca nsanga nsubije ndavye nko muri kazoza finance abo twagenda turafinance iyo baciye bagenda ngo bagiye kubaka babe iwe byaca bibapfana wewe wabigenje gute kugira ngo wubake hageze ntuje gushira amahera menshi mu maparcelle n'amafera beto n'amatafari n'amasima hanyuma business ntironke ntikure cyane ngironka amahera akwiye gukora urumva jeno nibijya nyene twako turavuga ikintu no vuga n'abariko baratwumviriza ni nkuko imodokari irashobora kubaka inzu uvyigenjejemo neza imodokari imwe zibiri zitatu zirashobora kubaka inzu yose ushaka ariko inzu ntishobora kugura imodoka ivyo nkura ndabibwira abajene canke n'abandi so subiramo kandi imodoka imwe zibiri zitatu so imodoka zibiri zitatu zubaka inzu gute imodoka imwe zibiri imodoka imwe irashobora kuvamwo igira kabiri ikavamwo igira gatatu n'iya kane n'iya gatanu yego ugashobora kubaka inzu ushaka so izo miduga yose igaca ikoranira ku nzu inyungu yayo irashobora kubaka iyo nzu
ifa kumenya guharura inyungu neza cyane y'imodoka iharura gute inyungu y'imodoka no kuvuga hari hamahera woba watiye ku mugenzi canke kwishira hamwe nk'amabanki tuvuge kuri banki watiye ayo mafaranga kuri banki ukamenya uti aya banki naya inyungu yanje niyi muri irya nyungu rero ugasigaza dukeyi ejo iyo modoka ikeneye ipine canke piese ntuzosubire kuri banki naho nashaka gushika so urumva rero iyo miduga imodoka imwe irashaka kuvamo 2 3 4 na banki kagumi kwizera kubera watanguye gukura hanyuma yanzu ukayikuramo ariko ufashe bujya buryo bwose wari ufise ukubaka inzu ntiyogura imodoka kuko amahera yo gupanga ngahangira murayazi ni make kandi kenshi uyubaka kugira ngo uyibemo neza cyane kubera ya nyigisho atariyo ngo umuntu ategereza kubiwe kandi kubiwe ni vyiza mugabo hageze kenshi hagera hatevye neza cyane kandi urumva nkuko nakubwiye muri ya discipline harimwo yuko we wamaze gupanga yo ukuntu business yawe izogenda ntukene umuntu aza kukubwira ati ko amaze gushikana miliyoni 50 ugenda wigure mu parcelle kuko wa mugambi wari warapanze yuko uvuze uti jewe mfise ndumujene mfise imyaka 25 nzotangura kubaka inzu yanje mfise imyaka 35 no kuvuga yuko ubufise imyaka 10 yo kwitegura yo kuduza capital ukazosanga n'umunsi hazogera yuko ubaka ijyanzu uzobaka inzu ushaka kuko ntushaka kubaka inzu itagira fondation uzokubaka inzu itari etage ubaka gafondation gatoya ariko uvuga ati je inzu nzoyigerekako uteza kwikomereza munsi no kuvuga yuko ako kazi uri kurakora iba ari mu miduga iba ari mu rundi rudandazwa gose gakomeze gakure kazokubakira inzu yose ushaka yego nivyo deranje nubatse inzu ntevye mugabo hanini ko ari kugira ngo umuntu abanza kure isumbure gato hanyuma ikindi naco nukumenya mbega inzu ubaka we ubamo izo bimeze gute donc vie yawe ni nko kugura ishati neza cyane ni ucuyubaka uko vyumva uko bishaka hama ugasanga uronse ikintu ciza kandi kizomara cyane gose neza cyane none kugira ngo ikindi naco nabonye mu buzima bwawe nuko nk'ivy'imiduga ya location bon je nanje niho nari nkitaha muri 2010 mugabo nkeneye imodoka nta wundi niyumvira kandi nkasanga si jeje nyene hanyuma bukeye kabiri ngo abandi bakurikiye mwe wese yazanye akamodoka yari epoque ushobora kuja kuri internet ukagura akamodoka ukacubona nkako kaje yatanguye location wowe ucusimbira ku majipe hama nabo baca basimbira ku majipe ucusimbira ku kamyo nabo baca basimbira ku ubigenza gute kugira ngo ugerageze kwama uri imbere y'abandi kuko mbona umenga barakurabira ko wowe urabira kuri inde none je niyumvira yuko jewe ndafise gahunda ndafise programme y'akazi kanje umuntu wese arafise warabirako yego urumva je hariho umuntu ari karandabirako kugira aze kubikora ahubwo anabishoboye akaza kanyegera no muha n'impanuro ko birandyohera uko kubirabira kure so kimwe nuko woza n'umuntu yoba ashaka kugira iyo business nejo bundi agashaka kuza kumbaza ndamubwira kandi nkamuha impanuro nziza cyane mwavyumvise so urumva nivyo cyane gose je ndahamagariye abajene umuntu wese azoba ari muri domaine y'imiduga ashaka impanuro nta namahera nzomusaba bizonjohera yuko la jeunesse umwuga wanje ufashije benshi kandi ufasha n'igihugu kuko urumva ko imiduga yinjira myinshi mu gihugu iri amakori menshi hariho abashoferi n'akazi hari abamekanisiye bazoronka akazi hari ucuruza pièce de rechange azoronka oya ni benshi so urumva rero je nimvira yuko mu Burundi nta kazi na kamwe utazokora ngo abantu bakurabireko ahubwo nyamba ufise umuntu uri kurarabirako mwegera umubaze mwegera umubaze ntuzovuge nguriya kubera dukora akazi kamwe hari abantu benshi je ndimwe muri abo benshi ko no mu byo nkunda nuko nahaye impanuro no mubona yateye imbere yego cyane ibyo birandyohera cyane uwo nahaye impanuro
nkamusanga afise imodoka imwe bariho nahaye impanuro kandi bateye imbere nuno munsi ndababonye birangyohera cyane gose urumva rero niyumvira yuko na jewe urazi yuko hari impanuro nyinshi mura ndagusaba ego ko nta muntu yishoboza vyose nta muntu yishoboza vyose niyumvira yuko akazi k'imiduga karateye imbere uno munsi pa ku rugero nashaka ariko kariko karatera imbere yego hanyuma mu makamyo ubugeze mu makamyo cyangwa uri kurabiheza navyone je niyumvira yuko ubu ndi mu makamyo pour le moment ndafise amakamyo akorera ngaha nayakorera hanze nkanagurisha nayo makamyo yego ndiyumvira yuko mu myaka iri imbere kuko uko umuntu agenda arakura inguvu yari afise kera sizagumana ndiyumvira yuko nko mu myaka iri imbere nzobivamwe ivyerekeye transport nkaguma mu vyerekeye kubaka amazu urumva rero naho nzobivamo nashaka yuko nzobisiga mu maboko meza hazoba hari abajene entrepreneur bazoza no kubikora neza kunduta yego ifodra ko wiyumvira ngene worganize abo bajene nk'abashaka kuja mu ikamyo canke muri location en general kuko urumva nkino ukeneye kuruwa imiduga myiza amajipe meza ntuyaronka niyo uronse uronka nk'umuntu waguha kubera muba muzinanye denere manarifise abashitsi nkeneye amajipe meza narinze gusaba abagenzi barantiza kuko nta society ihari ibikora nk'icyo ni ikintu hariho ubukene bwacu kandi kirimo amahera mugabo gisaba umutahe munini cyane gose ubwo tusanga rero abajene bategerezwa kuja hamwe ari benshi bagashira amahera hamwe bagaca barondera umuntu nka Ndipa akabereka ingene bigenda sivyo ego je niyumvira yuko kubona mu Burundi atahantu ushobora kuza ngo usange hari imiduga myinshi hamwe no kubera iciyumviro iyo ufise umugambi yerekeye amavoiture canke amajipe y'ama VIP agugwa menshi na banki ntizifasha cyane muri uwo mugambi ko ni imigambi batumva n'amashira hamwe ari ngaha canke leta niyumvira yuko idashiramwo amafaranga menshi kugira nuwoza akabikora kugira aronka ico asigarana umva nakazi gasaba amahera atari make ku imiduga mishasha irazimvye amakori yarazimvye yaba na leta itwumva ikadupunguriza amakori iyo miduga nimvira yuko vyofasha ko hari aho haba amanama manini na leta ikenera imiduga gacisaba abantu ariko urumva kubera ivyo bintu banki ntiziyumva uwo mugambi ariko ngira ko nawe uri muri secteur bancaire ngira hazogera igihe mwumva uwo mugambi mwankuraje abo bantu naho je nzoba ndimo canke ntarimo nejo bundi ushitsi Burundi ushitsi Bujumbura ushatse jipe nziza uyironke yego urumva amabanki kugira ngo atahure umugambi nuko banyene umugambi baba bawutahura kandi bakawushikana ahantu kuko banki no kuakompanya no guherekeza hariho abantu baza bafise umugambi mu ishakoshi ngo uyu mugambi mwiza ngo dukeneye muri reality ivyo ntibikunda iyo bikenewe kuba nuko nk'iyo association itangura kavuga ati tufise amajipe 3 ariko arakora arafise akazi ibintu ukavyerekana hanyuma rero bank avuga ati mwege rero ni mungurira izindi 3 ikigoye nuko abajene kenshi baza ngo mutangure baza muri banki ngo batangure bushasha mfise umugambi ngo ngwino rero umfashe ntibikunda aho bukeneye umu investisseur umuntu akuzi akwizeye afise ubwo buryo agashiramo umutahe muri societe yawe defi aha amugihugu wacu nk'umu entrepreneur amadefi canke intambamyi muhura nizi
je niyumvira yuko nko intambanye nk'umudandaza nk'umu entrepreneur ni nyinshi zibaho, ariko nka jewe ndashaka kuvuga nk'izo je duhura nuko tubuze main d'œuvre iri qualifiée. Nka jewe nk'iyo hageze yuko ntanga akazi k'abashoferi b'amakamyo canke b'amajipe, nuko usanga baza gusaba akazi ari benshi, ariko batanguye ako kazi haca hazamwo ingorane za ya discipline. Uronka akazi utangure kunywa inzoga, watwaye imodoka batware nabi, biruke, ama accident. Tukaba dufise n'izindi ngorane z'ama assurance. Ama assurance urumva ntariha ku gihe. Iyo wagize isanganye biragoye kugira uronke imodoka yagize accident basubire kuyigukorera canke kuyikuriha. Hakaba hariho abantu badukotesha, bishure nabi, batware nabi. Ego bikaba ivyo ni bibazo duhura navyo iminsi yose. Ikibazo c'igitoro ubu ni sawa cyatoye umuti. Oya, ico ni kibazo kinini ya cane gose, ariko urumva sinovugira mu kazi kanje konyene ko ni kibazo kiraba igihugu cose. Ego. Nk'ivyerekeye imodoka urumva atagitoro kihari, ngira niyo muciye ku ma station murabibona. Ariko twizere yuko biri mu kugenda neza, biko biraja mu buryo buhoro buhoro. Hama ikibazo c'amadevize ugiye kugura iyo miduga yo makamyo. Ikindi novuga ico kibazo c'amadevize nuko secteur y'imiduga omenga amabanki ntiyumva yuko twe dukeneye amadevize. Kuko je ahongeza sindigera numva umuntu banki yoba yarungikiye amafaranga kugura imodoka zo kuza zo gukora akazi. Ko je nihereye ko ndamaze kubisaba kenshi nta na rimwe birigera biba. Kandi iyo miduga yinjiye no mu gihugu ni cyo kintu conyene cinjiza amahera mu kigega ca leta menshi, kuko hajya imodokari ndagoye nk'akarorero voiture ntoyi cyane ntayidedona munsi miliyoni 5. Orke umudandaza ariko aradandaza iyo modoka ntayunguka ko amahera arenga 800 cyangwa 500. Urumva niyumvira ko ari secteur amabanke canke leta nayo niyo ziraraba yuko yoshiramo mu bantu boza bararonka nabone cyane cyane imiduga nk'imiduga itwara abantu, nk'imiduga ikora akazi ko ka construction hajya amabeni. Ivyo birumvikana. Amavoitire kumbure umuntu yovuga ati turi kimwe yatuma ko hanze kandi ngaha yuzuye. No vyumva gatoyi. None kazoza uboniki watuciriye mu ncamake ko ku iminsi irenga ni kubona ko ukwiye gushira ingufu zawe cyane mu vyo kubaka. Iyo industry uyorganiza gute, uyibona gute? Boje niyumvira yuko kubera kuva ndi mutoyi nagumye ndi mu bintu vyerekeye imiduga, kuza ku import imiduga mu mahanga. Haragera igihe umva akazi utanguye kuruha. Biraruhisha kwiruka nyuma y'abashoferi, kuja kwiruka gufata indege uje kurondera iyo miduga. Haraho usanga ifise ikibazo, ishiki Dar es Salaam kurungika abashoferi, utangure procedure za douane, ishike ngaha bitwara uburyo bwinshi, bitwara energy nyinshi. Umva bifatana nuko kuronka abakozi bari qualifié bigoye. Urumva noronka ndiyumvira yuko umwuga wacu uri mu maboko meza. Ndabona yuko hari abajene benshi bakunda no mwuga. Jewe rero niyumvira yuko mu myaka iri imbere sindamenya ryari nashaka yuko noguma mu bintu byo kubaka, kuko urabona na secteur y'ubwubatsi ngahi wacu birangyohera yo mbonye ibisagara vyateye imbere vyubatswe neza. Niyumvira yuko no Burundi rero mu vyerekeye inyubako nashaka yuko noterera ubumenyi bwanje muri iyo secteur. Yego. None cyane wubaka ikiga Ndipa? Je nubatsika inzu zo kubamwo, ndasubiramwo inzu zo kubamwo zubatswe mu buhinga bwa none. Nk'inzu nziza
ya famiye imwe ntoya yoba igeze ku mahera ngahe bivanye n'ahiri bivana n'ahiri bivana n'uburinganire bwayo parcelle birimwe ukuntu yoba ingana ariko n'inzu ihera ku miliyoni 300 kuduga birazimvye kubera ibibanza birazimvye mu gihugu parcelle zirazimvye mu gisagara yego na material de construction zirazimvye cyane gose bavuga ndi ikintu tutavuze tugitangura igitega igitega urumva kera tukimenyana gushika nuno munsi y'imyaka 12 yose tumenyana iyo tugiye kunyica ahantu cyangwa igitega hakaza umuntu 80% y'abantu bose mu bamuzinanye hanyuma nkakubaza none nk'uyu muzinanye gute ngo ni umunyagitega urumva finalement Bujumbura yuzuyemo abanyagitega twaramanutse kandi abandi bariko barasubira igitega ngira nkuko bariko baranyumviriza uvuze izina rya Ndipa igitega ni iwacu n'uwo mwuga nyene nawutanguriye je ngira noba ndi mu bantu ba mbere muri kino gihugu cy'u Burundi batanguye taxi moto yatanguriye igitega taxi moto uzobaza abantu bose yatanguriye igitega ndimwe mu bantu rero batanguje uwo mwuga imbere nuko nja mu mahanga nji Burayi je nakora taxi moto umuntu wese w'igitega taxi moto waratwara moto cyangwa wari office ama moto ni kuvuga nari taxi moto no kuvuga igitega twaragira waraza gukotesha ipikipiki ugiye ahantu ugakotesha ku isaha ni ugenda witwaye ubizi twaraguhukitwara cyangwa utabizi tukagutwara wowe waratwara je naratwara yego ufise moto yiwawe nari mfise moto yiwanje nkaba mfise n'abashoferi bagufasha iyo moto imwe yiwawe natangwe kuri imwe natangwe ku bintu bita motobekane motobekane ni yazama mobilete velo moteur hanyuma ndaja kuri Yamaha ndaja kuri Honda umuntu wese ngira ariko arumviriza kino kiganiro yoba Ndipa ndazi ko ari benshi arazi yuko Ndipa igitega nari umwana mutoyi ariko nari mfise amamoto ego neza cyane kudandaza bitanguye kera kudandaza je nimvira yuko hari ico dupfana niko navuga oya mugabo unyiri ku rwego kugwiza itunga kuvaloriza donc urafata narakuze valoriza nk'amatongo n'ivyo ugezemo ukagura itongo atana kimwe kiriko mukabuka hashira batima nziza niko kugwiza ubutunzi none gitega ubu unye usubiyeyo ubona ukompaye na uki mu mamoto moto bekane amamoto bo igitega urumva ico gihe je mbi gitega navuye igitega mu 97 umva imyaka yaciye ko ari myinshi iyo ngiyeyo ndaryoherwa n'iterambere rihari amabarabara yarabaye menshi harabaye inyubako z'ikizungu ariko niyumvira yuko ango hateye imbere hariho n'abajene bateye imbere cyane gose bakuranye yego cyane gose n'ubu niyo ngiyeyo birangyohera kubabona barateye imbere batigeze bavamo bateye imbere bari hageze cyane gose bariho hariho n'abateye imbere cyane bakavayo ba shopping baravayo hariho abajene bagumye hariya bakabaka bateye imbere hariho bakafa urumva no kuvuga yuko je en bref igitega abajene baho bari abantu bakunda gucuruza yego cyane gose umva rero yuvuze ati yo duhuye Bujumbura ugumona ndakubwira ati n'umunyagitega nuko twese twari dufise reve yo kuzova igitega tuje Bujumbura ku mugwa mukuru kandi benshi barabashitse urumva hariho n'abandi rero bagiye ku mugwa mukuru wabo yari igitega so urumva uno munsi Bujumbura bariho benshi kandi barateye imbere ego n'igitega hariho n'abagumyeyo bateye imbere cyane gose ko na je niyo nzosubira kuba urumva ego umuntu wese asubira iwabo urumva bwa amaparcelle asigaye aziyimvye igitega yeah kugura akirikare mbwa urafise inzu hajya
uzobananiriza kuri Jenny yumvira yuko ndafise inzu ariko urumva n'inzu familiale niyo muryango urumva ngira ndiko ndiyungunganya nanje ndabe yuko noronka rwanje apana inzu y'umuryango okay so Ndipa urumva ivyo twari guhera ko ivyo duherejeko uri Gitega uri muri taxi moto yego reve ni Bujumbura bo reve yari Bujumbura ariko jewe reve ya mbere yariho kuja hanze kuja ubanzuge Bujumbura uhasimbe complete je urumva kubera je navukiye Gitega hanyuma ndamanuka amashuri yisumbuye nayize Bujumbura no kuvuga yuko umwanya munini yantanguye gukura nari Bujumbura mpejeje amashuri naciye nsubira Gitega nasubiye Gitega ndonka akazi kanje ka mbere muri Brarudi Bragita donc ari Brarudi ariko Gitega ari Bragita abantu bakozeyo barazi yuko Ndipa yakoze muri Bragita wakoze igihe kingani ya nticari igihe kinini nakoze amezi 6 kubera nabona yuko atari ibintu byanje nabona yuko wari your own boss yego ko muri Bragita nari mfise umugambi wo gukura yo mutahe mutoyi wo kugira atelier yanje garage yanje donc nakuyeyo posta sude narakuyeyo Mireze Forez abantu banze Gitega imbere yuko nshika no kuri izo pikipiki nari mfise atelier de soudure na mécanique hanyuma ndatangura ico gihe ndagira atelier ndakuramwe akazu je narubatse inzu niyumvira yuko noba ndi mu barundi bake baba barubatse inzu bafise imyaka 18 Igitega naho parcelle atariyo naguze yariyo mujyango ariko nije nayubatse hanyuma mbonye umugambi wanje kuratera imbere ndatangura kuja hanze muri Tanzania mu Buganda muri Kenya imbere yuko nja ni Buraya aho nahantu natanguye kuja mfise imyaka 18 19 yego urumva urudandaza yuko narutanguye kare kuba kifata umurongo ikiganiro ni BeYourOwnBoss umutumire uno munsi ni boss Ndipa turavuga ingene umuntu yiyungunganya kuva kiri mu buto bwiwe hariya Igitega hanyuma agashika Bujumbura agasubira Igitega akagaruka Bujumbura agakubitira hanze akagaruka akabageze aho ageze uno munsi Ndipa akajambo kanyuma akajambo kanyuma nashaka ndabashimire cyane kubona mwampaho no murongo ico nashaka message nini yanashaka kubwira ni la jeunesse yo mu Burundi mu Burundi hariho opportunité nyinshi zo gukora akazi cyane gose nashaka ndabahamagarire bakura amaboko mu mpuzu bagire discipline bakora izina iyo umuntu ababwiye gukora izina ntibavyumva ivyo ari byo gukora izina no kuvuga uzoba umuntu w'umwizigirwa abantu bakwizere banke zikwizere abo bakiriya bakwizere kugira ushika communauté yawe uzogira ico imari igihugu uzogira ico imari n'umuryango uzogira ico umari nawe uzogira ico wimari so yego urumva ko kantu bivuze kanyuma gukora izina ni nka brand yes wewe brand yawe ni Ndipa je brand yanje ni Ndipa iyo umuntu yumvise Ndipa yego yaba yumvise iki iyo yumvishije umuntu iyo yumvishije Ndipa aba yumvishijemo umuntu avuga ukuri umwizigirwa umukozi umwizigirwa aba discipline umuntu ari discipline naho yoba ageze nibikogwa vyavuye ni resultat y'ivyo bintu vyose yego so gukora izina nobwira abajene bose nibagende buhoro baba bizigirwa bakore cyane gose bakora izina ryabo riduge iyo umaze kugira izina ryawe rikaduga ntacu utoshikako ibisigaye birikora cyane gose Ndipa nibaza ko ikintu kinini kigorana ni umwanya umenga bari muri wasiwasi bose babonye Ndipa ari muri BMW
bashaka BMW ejo hariho procedure mugabo iyo procedure rero niyo itugora kenshi niyo ya discipline watanguye uvuga kandi niyo uhejeje uvuga dukore izina dukore brand fata ko wowe uri nka Coca-Cola cyangwa uri nka ndazi yariyo yose bari Toyota uno munsi nka jende mu rudandazo rw'imiduga aha muri Afrika uvuze Toyota umuntu arayigura atiyumviriye no kubera Toyota yarakoze izina imyaka yose irerekana yuko ni imodoka wo kwizigira ifise pièces zimbutse kandi ari imodoka iri fait pour l'Afrique. Voilà. So urumva rero nawe iryo zina rya warikoze bazovuga bati turashaka kugura imodoka dushaka kuyigura kwa Ndipa. Dushaka gutuma imodoka reka tuyitume kwa Ndipa kuko atawuratuma y'imodoka canka agura y'imodoka agira ingorane ntivyashitse uko nyene byafashe umwanya uwo mwanya rero duteza kuwusonera umuntu wese Imana izoguhezagira ku munota wawe no kusaha ryawe yego gikuru no gukora iryo zina ukaba umwizigirwa umuntu avuze izina ryawe akavuga ati uca wumva ibi nibi neza cyane ijwi no kugwiza umwimbu. Merci Kazoza FM mutumire yari Ndipa afise amashirahamwe yitwa Ndipa Logistics iraba ibintu vy'imiduga cyane cyane hamwe na Chelsea Real Estate iraba cyane cyane byo kubaka n'vy'ama parcelle. Mwakoze cyane gutwitaba. Ndabashimiye cyane Claude ndashimiye Kazoza FM kubona yatwizeye dushikirize iciyumviro cacu. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Be your own boss.